imbere yuko twubaka tubanza kugira iki kubakika tukubakwa. Ubu rero tugiye kuvugana n'umukenyezi uburyo tugomba kubakwa. Ntibigiye gusosa cyane mugabo turabicamo. Ndasaba umuntu asoma adusomere Nehemiya igice ca mbere. Nehemiya yumva inkuru z'ibyago byateye i Yerusalemu. Amajambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwa Kisilevu mu mwaka ugira 20 nari isanzwe ndi kumugwa Ishushani. Maze Hanani umwe wo muri bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda, babaza inkuru z'amasigarira y'abayuda abari barasigaye batajanywe ari nyagano, mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Nuko maze kumva izo nkuru, naho nshaka ko mutega amatwi cyane. Nuko maze kumva izo nkuru ncanicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, sengera imbere y'Imana nyenijuru. Gezaho aho singomba ko twinjirayo kuko naho kuwa gatanu. Haleluya, amen. Dusomye ngo Nehemiya yumva amakuru y'ivy'iwabo. Shaka dusubire rero sasa neza hariya rero. Haleluya. Nehemiya yumva amakuru y'ivy'iwabo. Agira iki? Yavyumvise. Ayo makuru amubera amakuru amuca umutima. Amakuru yamubabaje. Ngo maze kuyumva akora iki? Aya tubigendemo neza. Abantu basoma Bibiliya kweri nuko nyene ngo arababara. Okay. Haleluya. Amaze guhabwa ayo makuru, ndashaka tumere nk'abakina gakino. Haleluya. Amaze kumva ayo makuru, aravyumvirije. Uko yumviriza amakuru ni nkaho byagenda bimucinyiza, bimumanura, bimutwara. Sinzi ko biraba bako. Iyo umvise inkuru icamugongo. Muravyumva? Uvyumvira hano. Aha. Ntibikakubeko. Biramanuka. Ukumva amaguru ntushobora guhagarara. Ukumva icyo ushobora no kwicara po. Nehemiya vyamubayeko. Nehemiya ni wundi mpejeje kubabwira yubaka ibidasanzwe muri 52 jours. Le grand leader. Mugabo yavyahere ni hiyo. Amaze kumva amakuru aramumanura. Umuntu hibere ku kirimba ari muri confort, agivya ashaka, afise igikundiro ko aramva yibereye ibwami, nta nico yicura, yarajya akaryama, hariko haza amakuru mu mwanya muto. Amakuru agira iki? Aramumanura, amushira hasi, acika intege. Haguruka wubake. Umviriza, naho biruko haguruka wubake. Iyo bigira bize mu kanya. Naho bisa kujya vya bindi utambariye uko bisa kose, umviriza, nivyo uri hasi vyarakumanuye, waratawe birakumanura, waravuzwe birakumanura, warapfushije birakumanura, biriya egome. Kandi nivyo naje ndavyemera. Naje kuko ndi umuntu nivyo. Ivyabaye ntavyo nzi. Apana ivyabaye. Ibiriko birabuna umunsi ku buzima bwawe. Birakumanyuye. Birakumaze. Bikwicaritse hasi. Nagira nkubwire ngo nta burenganzira ufise bwo kubigumamwo. Birahari. Ndacaza. Aramanuka biramumanura. Ntivyamumanuye gusa. Aca tangura iki? Tangura kurira. Umugabo biranka tangura kurira. Sinzi ko muriko murabona ivyo bintu. Antuka ni situation vraiment ya faiblesse.
urako ni ibintu nyene vy'intege nke, atangura kurira. Iyo ndiko ndaja naha madamu mukobwa ko vyakumanuye hasi navyemeye kandi nanje ndavyemera ko nanje bihora bimanura kandi kurira nukuri twotura no gusumba abagabo egome twe turanarira tugashapana kurira gusa ngo tugashako n'induru yo turabikora neza turabikora neza mu kirundi ciza navyemeye ivyo byose gushika ndacavyemeye. Hari iki kibazo mfise uyu mugoroba uko gucika intege ayo marira biriko bigutwara he? Navyemeye ahari murako wivugira shaho ngo ntuzi ko n'ibintu umviriza amarangi yose y'ibibazo mugani uraho menshi ndayazi ushana kubuza kuvanga udafite icuza gufungura nta gitangaza kirimo kandi nturi wa mbere. Allo bimwe by'ubuhanuzi ngo cakira ngo genda urye urashaka gutana urye ntavyo kuremeshanya ngaha twarabibonye akira ibijumbo nivyamuhimbara arabiguha bitamuhimbaye ntavyaguha kandi ntupfura baho. Niba ari ikintu tutafise n'ibintu vy'ukubembereza abantu ngo tubwire abantu ngo ndamahoro atamahoro no, kubera ko ivyo bintu kwera twica muri kino gihe. Haleluya. Abantu ko bavugisha ubuhanuzi bunezereza ivyifuzo vyacu ntabwo ari komeza hano muri family day no. Ufise ibyo onsigurira kandi nkavyemera kandi nkavyumva nanje nkagufasha kurira mugabo ntibisigura ko cyo dusasa y'ibirago ngo dusasa tapi tugirire igara ry'amarira no. Ntitwemeye guhera mu biriyo, ntitwemeye guhezwayo, nawe ntuherayo. Ntuherayo. Twaje kubaka ariko tubanza kubakwa. Wowe ugomba kuba kurinde quelle ton identité wiyitande. Haleluya. Urazi byabaye Nehemiya ararira ariko yaje vyamutwaye mu gushaka Imana. Hari ibintu ugomba kuva ngaho umunsi usezeye, ivyo bintu vyawe vyuko akantu kose gakomye ucubwira Maderena Kabudesiya message kuri message ambwiye yuko yarayandoze yararakinda kuntu umugabo yarankubise twara tutariye amakuru yose mama uyu munsi ngene ibwire mu mutima uti ndabihagaritse. Warangiza ugakomereka komereka wirutse kubwira abantu kuganyira abantu wibagira ko hari Imana bicu iri au control. Nkundi Imana ingene tugumiriza n'amabanga sha yo igira kugumya ibanga ikagira no kuvyitwara ikabikosora. Uri kuja kwira kubwira ba Marita nabandi ataco banabikoza barangiza bakabivugira mu migani kuri stati. Harageza ko tubwiza ukuri kandi tukibwiza ukuri. Twabaye abantu b'Imana ariko twibera mu kutamenya. Ni naco gituma Imana kitari kiragaragara. Kurindira ko profeta aza kukuvugishwako kuko utoba profeta ubuzima bwawe wenyene. Ubuhanuzi hari ubundi buhanuzi busigaye atari bwa duse muri Bibiliya. Cyo gituma tuko turitevya. Ukeremana gutera intege zitere mama. Zitere. Cyarumva navyo noshobora no kuri vyanse no kuri kw'Imana umvize nkubwire ushaka ndagutera intege. Kwari ngiye ushaka gutaha wibwira ngo umutware ngo shiraza kuntera intege nawe ugasanga kene gutegwa intege. Haguruka wikomeze ukomeza abandi. Nehemiya amaze kuri gucika intege akarira hamamenye ibanga ryo kwagera Imana. Reka nkubwire naho yari mu gihugu ari nyagano sha naho yari mu mahanga yagumanye Imana yiwabo ntiyataye Imana yiwabo ntiyagiye ibwami ngo ajye dibame hama ngo ashire hasi Imana yiwabo no yagumanye ibanga ry'Imana yiwabo. Arabati ndababaye none ko mbabaye njahe
ntiyagiye ku mwami. Tuvugisha ukuri, yaba wewe ukaba nko ukora nko hariya mu birimba hariya bugifire ya mbere yo kurifungira. Reka ngwire nshuti, imbere yuko uyimvira gikurikira tangura uhamagara Imana, utagomba kujya amapoto. Uza amapoto twariye, uza amapoto twariye kubera kutamenya ivyo bitangura. Ukandika message ya urumva umwana arashonje minervare sweet, wanarangiza ibitutsi bari nzigo nibakizwa sinzi ukuntu bameze bazuja mu muriro bose. Nkubwire barabifise muga ntibisanzaisha. Mitwe bene data bibayo ukadodora ukibwira ko ari ngombwa ucuronka. Murabisangiye aguhara umwami yamukozeko. Ibintu vy'inzigo nagerageza kubangira izo ngeso. Namutelefone nta no kunyitaba, nta no kundukira message, nta no kunkoso, nta no kumfasha ikibazo, abana banje basonje bra 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 bra. Hewe umunsi umwe Imana irangendera ati babarira ntaco bakora atari nabashoboje. Aba vyakomeye sasa. Hano hari abantu mugomba kwihana ibintu bene ivyo. Kira inzigo n'igitanga. No. Azogwa kuko umwami yamukozeko. Nehemiya bangararize yibutse ko iwabaruse Imana ya Isirayeli, Imana yabo ya mana yajabukije Abisirayeli basekuruza ikiyaga gitukura. Mose rero ababwiye atumviriza, muze mwame mwibuka kandi muvyandike kugira ngo muzohore mwibutsa abana banyu ivyo uhoraho yakoranye natwe. Rero Nehemiya nawe yarafise amakuru memsi hari haciye imyaka ati naho ndi nyagano iwacu dufise Imana iri hejuru ikintu cyose. Imana ihoza amarira, Imana ikura agahinda, Imana iseruka ikantabara, Imana ikora ibyo abantu bose bananiwe. Imana abari banza gufukamira. Ikibazo cyawe n'umusuko wiruka hewewe kakandi ukura kabona kakandi ubu n'ubu warufise randevu. Abantu bashebu namusanga barufise amarandevu ndawe mana cyeyo n'ubusha gusanga warufise igiharuro apanze. Haratubona abantu baza gusenga ukana kwafata abangikanije bishobora kuba bafise nka randevu yo gutora amafaranga. Nta muntu murasezerana ko guha amafaranga saa 10 apana 10 mo 10 top ugacuke na 10 après ntuyaronke kandi be 10 uzobushitse uhashita ati urantunga urana biragora bibaho. Ariko iyo uhera ku Mana ayo mapoto nitwoze turayajya kandi tukavana n'inzigo. Haleluya, haleluya. Uno musi hari abagore ko barananirwa baca baja hehe mu kabari. Hari abagore ko barananirwa baca bafundika amafundo bakaja mu marigarande bagore. Hari abana ariko barananirwa ba jeune baca baja mu yabuyura mutwe. Ikibazo ufise, ikibazo ndiko nakubaza, ivyo byose ko bihari kandi navyemeye uri kubitwara he? Tuvuga kantu kava ngo gutebayo. Mama gutebayo twarabibonye birakora. Muga twega abagore twe hano mu Burundi mwishengero ry'Imana Barundi kazi sirutu tugomba menga turabipayo uko tuyibipa ni kwitubipa nangorana. Nkunda bankunda kandi abandi ndarudahumeka bazombona. Madamu haguruka urondera Imana irabaho. Hari abagore bagize ivyizigiro by'abagabo vyamara bikarangira ntibababone bagaturubura. Ndakubaza wubatse kuki wewe? Wubatse kuki? Ivyo twokubaka ko vyose bene data umunsi umushaka kuvyuka vyanyiganyize vyose ubaka kuri Kristo bakakurutare. Haleluya. Aricara ararira arasenga. Kwa gatanu tuca twinjira turaba uburyo yasenze. Birivuga ngo hari igihe dusenga nitwishugwe tugasaba nitwishugwe kuko dusaba nabi. Nehemiya
nta na hamwe tubona yasubije amaso inyuma ngo sha ngo rujya gwami ngo Nebukadineza kweri ngo ivyo cyadukoreye ngo ivyo ngo nuko cyafuye ngo cokima. Ntaho tubona ivyo ntigeze abikora, ntaho tubona igeze atakaza umwanya kwidogera babikoze, kuko hari banga bari bazi, bari barabwiye kuva kera, bari barabwiwe ijambo rivuga ngo igihe mwateye ibitugu Uhoraho mugasubira inyuma mu vyaha vyanyu mukifatikanya n'abanyamahanga nta kizobuza ko ndabata. Rero ivyabaye Nehemiya yarabizi ko vyari ingaruka yo guta Imana kwabo. Ikibazo dufise sizi irya ngorane ufise, izo ngorane ufise umuzi wazo ni uyuwe. Amen. Aba papa rero baza barafunga amatwi, baza baragira bigirisha ukuntu bafunga nk'amatwi, bagira nk'abatavyumvise. Ni bangahe muri twego badamu uvyuka ukavyura umunwa ngo umugabo yantaye ngo ntara kuvuga bizu, banza urabe source sigaye cyose arabadayimoni katika jina la Yesu onondosheze papa mama igihe cyose ntabara abadayimoni. Umuntu akunda kudutwenza avango hari nibikenera discipline. Mwizina Yesu pasta dusengere ibintu vyabaye nabi mu rugo, banza wicare icara ingo tubandu checking turabe uvuga gute, uvugira hejuru he papanu hewe ukawa kuri kukina ninde hama ugaca witega ibindi bintu biza kuryoha biri romantique wowe wabitanze nukuri kw'Imana. Je ngira mve mu rugo ndaruvuyemwo. Ikibazo sukuruvamwo, ikibazo sinibibazo bihari, banza wige source yavyo. Nehemiya ntiyapfuye kwidogera ibibazo, no, ahubwo ubwo nyene yikubise imbere y'Imana atangura gusenga, ariko arasenga atangura guhimbaza Imana, Mana yacu, Mana Israeli, wewe Mana. Hama agira iki? Avuga ati Mana nciye bugufi nsaba imbabazi kubwo Abisirayeli na jewe nyene. Kanabwira bene rata ivyo tubona vyose bibi vyose inyanduruko ni icaha, umuzi wa vyose ni icaha. Haleluya. Ikinyosha avyusubizako, ntiyavuze ngo Mana ngo urabona bari bene wacu Mana ibintu bakoze vraiment ngo Mana baba bare barakwimba bazakore ngo Mana ngo gira urabo kuntu bigenza, no, nta nubwo yarabiri mu ico gihe. Umugabo agira iki? Avyishiraho araca bugufi kumpaza abantu banje bitirirwa izina ryanje, nibaca bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, nzogira gute? Nzobumva ndi mw'ijuru mpari ibigabitinga byabo nkize n'igihugu cabo. Nariko ndavuga ngo wowe ushaka kuba kurinde. Haleluya. Shengero ry'Imana, Family de pour Réveil des Nations ni ministère y'abagore n'abakobwa. Dufise ihangiro ryo kuba bigishwa ba Kristo bahinduka bakazana impinduka. Uno munsi ngira ngaruke cyane, nugira ikibazo ngira mvuga ivyo mu mutwe ibimatanye nanje. Haleluya, kuko tugiye kurangiza. Ikibazo si vya bindi bipfuye, ikibazo ni wewe. Uyu munsi twese turiko dutungana intoki. Uyu munsi umugabo acira urubanza umugore, umugore agacira urubanza umugabo, umwana agacira urubanza mama wiwe, mama agacira urubanza umwana. Uyu munsi umurongorwa acira urubanza umurongoye. Uno munsi twebwe abatoya, abanyagihugu batoya bacira urubanza president, aba bakagira gutya intoki. Ikibazo ntabwo ari naka na naka, ikibazo ni jewe nyene. Barankubita. Ikibazo ufise ntabwo ari bijya ubijya, uza gusanga ikibazo kinari wewe. Allo, haleluya. Impinduka tugomba kubona nk'abigishwa ba Kristo bene data niyo kuba umuco, tukaba abagore bahindutse basa na Kristo. Uno munsi navuze ngo ugomba kuba kurinde, banza wiyubake, banza wubakwe. Ntuzoshaka kubaka umuryango wawe ukiri gasusa, ntuzoshaka kubaka umuryango wawe utariga kuvuga, ntuzokubaka ibindi na utarabanza kubakwa. Uno munsi Imana igomba kubaka karakteri zacu. Nama amen. Amen hayo.
nawe urazi ko hari ibintu bikugwana, hari ntungwana navyo tugomba kubanza kudiringa navyo kugira ngo uhaguruke wubake umuryango wawe. Uno munsi twese turi gutya, ufise ibyo utunguruto, ufise ibyo ugaya, mugabo ujye wozani wawe ntavyo usanga yogaya. Nkunda kubwira abagore kuko turi mu misere y'abagore, imbere yuko utunguruto ku mugabo wawe, barabizi abo ndeze barabizi, tubibanye muko nyene, tubanza tukicara tukanduka kure icyambere mu nzira. We banzo twicare turi babiri, banzo umushiri ruhande, je nawe twaye twicare, twaye duheri wowe turabe ko mwijuru nta rutoki bagutunga. Banyanse ivyo ndiko ndavuga sivyo. Imbere yuko haguruka kubaka mu kibano, banzo uhindure vya bindi na vya bindi, kubera ko urazi ko udashaka guhagura ngo ugure umuntu uvuge. Nta soni, barakuza uvugira hejuru, ubwira abakozi mu rupangu bose bakavyumva. Uzoja kubaka ababanye gute? Nibishoboka. Ijuru rya barabinmetriza, unima abantu uze, uwo ni wa mugore. Impinduka tugomba kuzana ntabwo izohera hariya hejuru. Impinduka dukeneye here iwacu. Ivyo ugomba kubona bihinduka mu gihugu bitangurana na wewe, hanyuma birandukizwa. Ni gute uzobwira umugore mu banyi genda ukumera uku bafise amakuru yawe hanze? Uravuga ntuhagarika, uravuga ukavugiramwe abandi ko baravuga. Ivyo byose ngira ntavyo waruzi. Navuze ngo ahantu hicaye hano batazi ibyo bakwiye kubaka. Amakuru yose muri quartier urayafise yose, mugabo muri ayo yose nta nabiri ufise ico yakorako. Ntabwo bibereye mukenyezi, ntabwo bibereye mwana mukobwa. Haleluya. Tugomba kwicara tukabibona hari ikintu cabaye. Nehemiya bimaze kuba gutyo, agenda abwira umwami, ariko yamaje gusenga, yabanje gusenga, hama aronka faveur y'umwami. Amaze kuronka faveur y'umwami, urazi ko kiba yaragiye kuri terrain. Bwira mugenzi wawe kuri terrain, bireze ibyo yumvise, agenda kugira iki? Ngo yarashitse Yerusalemu amaraka. Nakano wumva, mugabo wumvise amakuru nta no kuyatohoza, ni pa yamvuze nshuti. Maîtrise de soi birabishe ko umugore kari kunkumura mu ibarabara ngo ngenda mwereke. Kandi kibabaje, abapagani tubareka batizera twabaretse, abana mu nzu y'Imana. Nagira mbabwire, ab'Imana yadutumye ko nabana ba Isirayeli, intama za Isirayeli. Haleluya. Uno musi beneda ntidushaka kugenda guhindura aho hanze, tutahere mu nzu y'Imana. Amen. Tutahere mu nzu y'Imana. Ubu uri mu bibazo byo gukuranya ibitenge wigana beneda, niho abagore badusuzugura. Niho uvuze ngo Imana ngo ihagurukije abagore, hari abantu bicanga mu mitwe ati abagore babandi tuzi, kubera ko batuzi gusa duhiganwa mu bitenge. Shabwira mugenza ngo vyahindutse. Hari indi generation, hari indi generation muri yo jewe ndimwo, nawe bamwo. Haleluya. No, Yesu sibimanuka nanje asuka ibigize uko. No mama, urarushe, warusanga yo depression, wongeye muri ivyo bitenge navyo, wongeye muri ivyo bisuko. Aho niho dutebeye. Ufise ikibazo wirukana, uri muri competition na mwene so, afise umuhamagaro we nawe ukagira umuhamagaro wawe. Nabwiye abantu ryari, ni gute ushaka kuri umugabo ukarazwa ishinga n'ivy'igihugu n'urugo rw'abantu bawe batanu vuga kunaniye? Izo nguvu zivaye. Uri umugore akanwa kawe konyene karakunaniye gestion, kamere yawe yo ngira kunaniye, ushemwe n'ibindi by'abandi kubereke. Subiza amaso inyuma, ubanze wiyubake, wubakwe, hamubone kubaka. Mugane wa rya jambo, ni gute woja gutosora ngo nawe hari iki ngurugiga? Mbega ni gute waho bari urugiga ukabona ako je no vumenga hari urugiga,
nagatonya ko kwa sente nako nobona izo nguvu zivahe je n'urugiga muga ndiko ndiha inguvu zo kuja gutosora akantu gato katari kigiga iwiwe mbere akabonye gute alo nagira nababwiye ishengero ry'Imana umuryango warakurindiriye ishengero yakurindiriye ubu Burundi buraturindiriye ariko ntushobora kugira icyo bikozeko udahindukije amaso kuri wewe ubanzura kufise capacity ufise ubushobozi bwo kugira icyo bikozeko Nehemiya bijya tubona yakoze bidasanzwe ntiyapfuye kubikorokeramwo hari ahantu yahereye abanza kwimenya arirajaza umuntu w'intege nke maze Imana imwambika imbaraga haleluya Imana imwambika imbaraga abana kugira icyo akoze kuri bene se uno munsi kambwire ntaco ushobora gukora udahabanje guhaguruka wowe nyene wisubiremwo bene data harageze ku ishengero rya Kristo twiyambika umutamana kandi je simbwira abagabo niko ndibwira abagore bagore muze mwe tubihindure bagore muze mwe tuvyihindurire biyano byo guhekenyera imisaya mu bireke narabwira papasi korale A na korale B ntibasangira ibitari hanyuma ugaca wubahuka ukabwira umuntu hanze ngo akirese umwana umukiza ngo uje mwijuru biriva ngo ubwacu ntitwinjiye twabaye nabugara umuryango uja mwijuru twabuje abantu kuja mwijuru harageze ko twihana Nehemiya yihindukije kwa makosa aca bugufi aravuga ngo ivyaha bakoze abisirayeli na jewe ndimwo Mana tubabarire hanyuma giriki ahejeje gusenga iryo sengesho yace yibutsa isezerano Imana yavuze reka babwire izo nguvu tuzikura zubira ngo Mana dukorere ibi wavuze ngo uzobana natwe ngo tuza turi hose ku mpera z'isi ngo tuza turi hose ndakubaze izo nguvu zivaye zo kurekera mu masezerano turabanyavyaha uyu munsi ugomba urugo rwawe paradizo biciye banza wihane nihane ivyaha turenzako amaso bene data nivyo biriko biratwicira uno munsi kugamika izosi kwanka kwihana kumva kuri bishop kumva kuri mama pastor kumva kukomeye uri umugabo utosha kwihana bene data nivyo biriko birica igihugu cacu warangiza ugatunga intoki abahari hejuru banza wowe wihana ivyawe banza utunganye ivyawe tunganye ivy'urugo rwawe tunganye ivy'abana bawe ntunganye ivy'iwanje umugabo atunganye ivyiwe hama igihugu cyacu gihinduke ibindi vyose tuko turabesha niba ari ikintu kimbabaje ngira ndangiriza hano hantu nabwiye abantu navuze akantu rafapase n'ukuntu ishengero turiko duconganisha abantu Imana yaremye hamwe n'Imana abantu ko arabaza mbega Imana yanyiriye mbega ibi n'ibindi Imana ntibibona nkaho tutariho kandi aritwe turi sanse kumanura Imana aritwe turi sanse kuzana ivy'ijuru tukabishira hano aritwe tugomba gutanga amakuru y'ihumure tugomba guhumuriza abantu tubira kugira abantu ngo hagarara mushikame ariko mwihana ivyaha vyanyu hama mubabarigwe tubone umugisha w'Imana amen haleluya haguruka ku maguru yawe imbere yuko ubona ibitagenda neza iwawe nta bitagenda neza kwa rusako wararuhevye ihane kwa rusako ihane kwa gusuzugura abantu kwa kuvugira abantu mu bwongoshwe ihane vyavye ihane bwa busambanyi ihane vyavyifuzo bibi ihane kwa kuroga ushaka kuroga udatanze ishana ko karogesha umunwa guteranya abantu b'Imana kwikunda inzigo ishari ugwanko amacakubiri nivyo vyitwuzuye twebwe abana b'Imana ushaka gukunda ko tuzana impinduka mu kibano ishengero ry'Imana harageze ko duhagarika gutama kosa ku bantu ahubwo ishengero rya Kristo twisubire ko twigarukeko ndiko ndibwira bagore muze twigarukeko twisubiremo haleluya birashoboka ko uhindutse urugo rwawe rwahinduka narabibonye birashoboka bagore turi inkingi z'imiryango yacu turi inkingi z'ishengero turi inkingi z'igihugu uzura ahantu winjiye mu nzu itarimo umugore papa bari hano barabizi ivyo ndiko ndavuga je mpamvu umutware wanje akiri muri portaye gusa bashi naho mba ndahantu natunye ikibazo shikabaza ni kimwe mama ni hari
agomba baze bamuyambira ababebe bamuyambire bose bamugwe ko carimwe. Ari kibazo yamabaza. Mama ni hari? Mama yaje? Ako nta kantu mwumva. Haleluya. Aho turi hagomba kuba ubuzima. Aho turi hagomba gutemba amahoro. Aho tugomba kugera tugomba kuba family there. Tugomba gushikana aho bari kubararira bagatwenga. Aho bicurikiriye amaboro gakavaho. Bakenyezi. Mureke tubivyete bisomeka. Mureke tubabigishwa ba Kristo bahindutse bazana impinduka. Tareka ibiganza vyabo. Banzureke stati. Banza mureke izo mariage zigihe cyose. Kwambara ibitengo ugashananika. Ariko wuzuye agahinda mu mutima. Wuzuye amaboro gibwira mu mutima. Wuzuye kurira muri wewe. Ariko bikanka ko uhindukirira Imana kugira ngo bari gutabara. Ukagomba kwinyegeza ngo ufukafuke. Wifukafuke mu bantu. Ushobora kuba uri hano. Ibyo twavuze vyose byo bubusa. Niba uri hano utaraha ubugingo bwawe Kristo. Ntushobora kubaka ko ni waduha inkomezi zo kubaka. Yaravuze muri Yohana 15 ngo ntaco dushobora gukora tutamufise. Ntaco dushobora kubaka mutari kumwe. Kuko daboro niwe yubaka ubuzima bwawe. None nimba utamufise vyogenda gute? Ushaka uri hano utarakirese umwami n'ukiza ubugingo bwawe. Reka ngo uhamagare nimba uri hano ushike hano tugufashe kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ushaka uri hano umva uri kure y'Imana birashika. Waratakare kure y'Imana. Ikindi cyo gihe turiko turahamagara kugaruka ku Mana. Shengero turiko turahamagara kugaruka ku Mana. Icubaro c'Imana igomba kugaruka kandi mw'ishengero. Icubaro c'Imana igomba kugaruka kandi mu gihugu. Ariko bitangurana no kwihana. Bitangurana no kwihana. Ushaka uri hano utarakira Yesu umwami n'umukiza ukaba uri hano utera intambuko tugufasha. Ntabwo biteye isoni twese twarabikoze. Ntabwo tuteba. Ushaka uri hano waramwakiriye ariko kandi wagendeye kure cyane yiwe ukeneye imbaraga z'Imana ukaba nawe uhari utera intambuko dusengane. Urakeneye ibihe vy'impemburo, urakeneye ibihe vy'ikanguro, ukaba uhari uce bugufi utangure ibihe bishasha uyu mugoroba. Wagende kure y'Imana warazimye ntugikorera Imana. Usigaye wisanga udashaka kwimetwiza kamere kawe karakurenga. Usigaye wisanga ukuntu utari wibaza ko omera. Ushaka kuba ukeneye isengesho nubwo utoza hano imbere ushaka gutarika ibiganza by'abahuri. Uravuga uti jewe numva nkumbuye bya bihe vya kera, bya bihe byo gusenga, bya bihe byo gukunda Imana. Ubu abantu benshi bari mu ngo zabo barahevye gukorana hamwe n'abera kuko bitwaza ko bakomeretse. Abagukomerekeje n'abantu ntabwo ari Yesu yagukomerekeje. Nshuti igihe kiko kirakurenga cyane, kiko kiriruka cihuta. Nigihe cyo kuhaguruka ukagira icyo ukoze mu bwami bw'Imana. Nigihe cyo kuhaguruka ingabire zawe zigakora. Kugira ngo wa munsi utazomaramara, aho uzoseruka uri imbokoboko. Kandi uyu munsi uri muzima uri kurumva ijwi ry'Imana. Haguruka wikomeze, haguruka witera intege, haguruka ahantu maze iminsi wicaye. Hari ahantu maze iminsi wicaye uri kuraririra. Haguruka aho hantu, haguruka muri ico kibazo, haguruka muri ako gahinda. Solution so kuhaguma ahubwo bizokwica. Umaze igihe kurazunguruka mu kibanza kimwe. Haguruka wambara imbaraga, wubakwe hama nawe uvyubake.